ba televiziyo Nord Pentest 9 turabaramukije muri kumwe na Prophet Lionel Kwizera. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi tugiye kuvugana kuri jambo rivuga ngo gutoneshwa n'uhoraho. Turaramukije abariko baratwumva bari mu Burundi n'abari hanze. Witege gutoneshwa n'uhoraho muri aka kanya. Imbere yuko twinjira mu ijambo, reka tubanze dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye Imana yo kwizerwa kuko uri Imana ikomeye, Imana y'ubwiza, Imana y'ububasha, Imana y'icubahiro. Iri jambo turarisanga muri Esteri ibice 2 ku murongo w'9 haravuga ngo ashima uwo mwigeme aramutonesha agira umwete wo kumuha ibyo kwisiga ngo ayagayage mu maso, amuha n'igisa yegerewe amuha n'abakobwa ndwi atoranije mu rugo rw'umwami, aramwunguruza be n'abo bakobwa amushira aharusha ahandi kuba heza muri iyo nzu y'abigeme. Amen. Uyu ni umukobwa yatoranijwe n'uhoraho agira ko aratoneshwa n'uhoraho. Hari amajambo abiri adasa, hariho ijambo ryo gutoranwa akaba n'ijambo ryo gutoneshwa. Yatoranijwe mu bakobwa benshi, ubugira kabiri atoneshwa n'uhoraho Imana. Esteri numwe mu bakobwa batari bizeye ko bashobora kuba abamikazi, ariko nagomba ndakubwire ngo mu gishingo cyo kuba nyarucere cyo kuba ubutamenyekana, Imana ihindura izina umuntu ikamwubahisha, ikamukorera igituma isi yose itangara kubwo kwizera umwana w'Imana Kristo Yesu. Na kindi cyatumye Esther atorwa kugira ngo abe umwamikazi, icambere nuko yava mu bwoko bwari bwaratoranijwe n'Imana, bari bafite isezerano rikomeye kuko bari bazi ko ari ubwoko bwatoranijwe. Ikigira kabiri nuko ubwiwe yagira inama umutima wiwe wo kubaha izina ry'Imana, ubwiwe akaryuba akongera kanayubahisha. Bibiliya iratubwira ko Esteri yari umukobwa yakuze atagira se na nyina, aregwa na se wabo Morodekayi. Morodekayi numwe yari umuzamu ku kirimba cy'umwami Hasuwerusi, kandi Hasuwerusi nawe kugira ngo Imana igirire neza Esteri, nuko Hasuwerusi Imana yamuciyemwo akoranya umusi mukuru umara iminsi 7 bariko barajya bariko baranywa, kugira ngo ubwiza bw'Imana bwerekanwe kuri Esteri, kugira ngo ahindurirwe ibi, kandi kugira ngo Imana itabara abayuda iciye muri Esteri. Nagomba ndakubwire uri kuratwumviriza ko hari ikintu Imana yakuremeye hano muri nosi. Icambe no kugaragaza ubwiza bw'Imana, icakabi no kugira ngo ubere ikitegerereza abandi, kandi kugira ngo abazokubona bose bazogukurikira bahabwe ubwiza bw'Imana. Esteri ni yari yaravutse kugira ngo azobeho we wenyene yishimisha, ariko Imana yamushizeho kugira ngo azotangaza abandi, kugira ngo abari mu busima buto nk'ubwo yararimo bamenye neza ko Imana itoranye itaravye kucubahiro, ariko bamenye neza ko ari Imana ihindura ibihe, igahindura ibihe, igashira umuntu mu gihe cy'ubwiza akanezerwa mu gishingo cyo kubabara. Esteri biriya tubwira neza ko yari umubone, umuyaya bamwe dukoresha muhira. Murabisi neza agaciro umuyaya bafise. Mu maso y'Imana angana nawe w'umukoresha, ariko mu maso y'umukoresha ashobora kumubona ko ari umuntu asuzuguritse, ariko Imana yonyene ubwayo izi ko turi abantu twese kandi turi abana bayo, turemeye mu ishusho yayo. Esteri rero agira inama mu mutima we yo kubahisha uhoraho. Uhoraho nawe agirana isezerano n'abayuda ko yarababwiye ngo muri ubwoko bwatoranijwe, muri hanga rituye ukwayo, nabiryo banga bararigendana bagenda wa mu gihugu atari ciwabo. Nukuvuga ngo uyu Esteri yagiriwe neza mu gihugu atari ciwabo, mugabo Imana imugirira ubuntu, iramutoranya, imuha icizere kandi imuha icubahiro. Nagomba ndakubwire nawe uri kuratwumviriza ko Imana ikintu yiteguye gukora ku buzima bwawe nuko yiteguye kugutonesha mu maso y'abatakwemera, mu maso y'abatagukunda, mu maso y'abatari bavyiteze. Imana igiye gukora ikintu gishasha kivumbure muri wewe, kugira ngo nawe kigutangaze, umenye ubwiza bw'Imana kandi umenye urukundo Imana igufise
bishise. Umuntu ashobora kuhaba asugerejwe n'ivyo abayemo, akayoberwa urukundo Imana imukunda. Ariko iyo Imana ikoze ikintu kimwe, umutima wawe urongera ugatumbera ku Mana, bavuga ngo ha, iyi ni Imana ya Isirayeli, iyi ni Imana ikora imirimo, iyi ni Imana ihindura. Esther yari umukobwa mwiza. Bibiliya ivuga ngo ntiyigeze yiyanduza, ntiyigeze yiyandurusha ikintu na kimwe. Abaho uko Imana ishaka, agenda uko Imana ishaka. Ndifuza umuntu wese ariko araturaba kubaho uko Imana ishaka no kugenda uko Imana ishaka. Wirinde kubaho uko wewe ushaka no kugenda uko wewe ushaka, ariko ugende uko Imana ishaka, uvuge uko Imana ishaka, ukore uko Imana ishaka. Imana yabwiye kugutonesha mu izina rya Yesu Kristo. Ushobora kuba wari waratawe n'imiryango, ushobora kuba wari waratawe n'abagenzi, ushobora kuba ivyawe byari byarangiritse, ariko kubwo gutoneshwa n'Uhoraho Imana nuguhindura ibihe. Ivyari umwiza ikabikuraho ikazana umuco. Nagomba ndagusabe ko ikintu cambere gituma wemerwa n'Imana, icambere nuko uva mu vyaha ukitwa umugororotsi imbere y'Imana. Icakabiri nuko warizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kuko niwe wanyashoye guhindura. Na muntu numwe yashaka guhindura igihe na kimwe. Mugabo Yesu amaze kwinjira mu bugingo bwawe, ahindura ibihe bibi akakwinjiza mu gihe cy'ubwiza, ukabaho unezerewe. Asuwerusi akoranya umunsi mukuru kukigwa ku kirimba, bamara iminsi indwi. Bibiliya iratubwira neza, ugiye gusoma haruguru ngo amaze kunywa vino imaze kumugera mu muhogo, atangura kuvuga ngo bazane umwamikazi Vashiti kugira ngo yerekane ubwiza bwiwe. Mu gishingo cya Vashiti Satana amugereramwo, amuteza umutima w'ubwibone, yanka kumvira umwami kugira ngo umwana w'Imana atabawe, kugira ngo abayuda batabawe. Esther ni mu gishingo cya Vashiti. Esther abarahasubiye kuko hari ikintu kimwe cyari kimaze gukoreka, nuko mu gishingo cyawe Imana yiteguye kwashira ikintu gishasha kugira ngo ubwiza bw'Imana burushizeho gukayangana biguciye ko mu izina rya Yesu Kristo. Esther amaze guhindurirwa ibihe, abayuda bose barahinduriwe ibihe, babona ubwiza bw'Imana, babona urukundo rw'Imana, bamenya ko ari Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Wewe uri kuratwumviriza, ndifuza ngo Imana igukorere ikintu gishasha kuri uyu munsi kugira ngo abantu bose bamenye ko ari Imana ihindura ibihe. Esther amaze guhindurirwa ibihe, icambere nuko yabaye umwamikazi kandi avuye ahantu hato cyane kuba umubone. Ni ibintu nawe ubwiwe atari yiteze. Byaramutangaje ubwa mbere, ubwiwe aratangara ashima Imana. Bitangaza n'abayuda nabo baratangara bashima Imana. Nabo kwa Asuwerusi nabo mu gihugu yatwara nabo baratangara kuko babonye ikintu gitangaza kitari citezwe. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, igushirireho umuntu wo kukwitaho, kuko Esther niyakoze ibyo abandi bakobwa bariko barakora. Bibiliya yatubwiye neza ngo amaze gutoranywa muri abo bantu batoranije kugira ngo baje gutegurirwa ahantu basigwe ivy'ubwiza kugira ngo baze bashimwe n'umwami. Bibiliya ivuga ngo aratoneshwa, akundwa n'inkone yo ku mwami yitwa Hagari, ngo aramutoranya hamwe n'abandi bakobwa, ngo amushira ahandi hantu mu kindi cuma ngo kirushiriza kuba ciza ibindi, kugira ngo vy'ukuri abeho anezerewe, abeho aguwe neza, kugira ngo vy'ukuri yitegurire ivyo birori bigiye kuza ku buzima bwiwe. Nagomba ndagusabe, nimbura umukobwa uri kuratwumviriza, witegurire ibirori mu izina rya Yesu Kristo. Nimbura umusore kutwumviriza, witegurire ibirori mu izina rya Yesu Kristo. Nimba uri umupapa, icuri cyose witegurire ibirori, kuko hari ikintu kimwe Imana igiye gukora ku buzima bwawe, kugira ngo vy'ukuri ibitakunda ubone ko bikunda, n'ibitashoboka ubone ko bishoboka, kubwo kwizera ijambo ry'Imana. Nukubwo kwizera kugiye gutoneshwa n'Uhoraho. Imana ishimwe cyane. Nagomba ndakubwire mwene data uri kuratwumviriza, ikintu cyonyine gishobora gukura mu bushimo bayemwo ni ukwizera ijambo ry'Imana rivuga. Umwana w'umuntu yokubwira ko azokora iki cyangwa ko azohindurika, ariko bikanga. Ariko ijambo Imana ivuze irarikwirikirana ibihe tangaba igihumbi kugeza risohoye, niko Bibiliya ibivuga. Esther amaze guhindurirwa ibihe, abayuda bose barashima Imana, kuko inyuma Esther atarahindurirwa ibihe nuko bari bafise ikibagoye, nuko bari bafise ikibateye ubwoba, kuko bari bateye ubwoba na Hamani wenyene ubwiwe yari yategura mu mitima yiwe ko agomba kugira n'abayuda, kandi we yarafise icubahiro ku kirimba c'umwami Asuwerusi. Ariko mu gishingo cyo kugirirwa nabi, Imana ihazana marayika
kugira ngo akise ubuzima bwawe. Nagomba ndakubwire ngo mu bibazo urimwo, mu ngorane urimwo, mu kindi ukeneye atari umuriro wo kuvana mu kibazo, urakeneye ijambo rimwe rivugwa ku buzima bwawe, ubuzima bugahinduka, ubuzima bwawe bugahinduka. Nagomba ndagusabe neza, nimba wizera Imana, ntiwirabire mu buzima ubayemwo, ariko ugire kwizera kuduga kugera ku rundi rwego. Umenye neza ko mu kanya gatoya Imana ishobora guhindura ubuzima bwawe, Imana ishobora kugirira neza, nawe ukitwa umunyacyubahiro, nawe ukava mu gakengegwe, nawe ukava mu gashomeri, nawe ukava mu bibazo, ukava mu bugwayi, ukakira gukira mu izina rya Yesu Kristo, kubwo kwizera izina ry'umwana w'Imana ariwe Kristo Yesu. Nagomba wiserane natwe muri kino gitondo kugira ngo ubwiza bw'Imana bukumurikire, bukuzeho. Yesu Kristo akuvane mu buzima bw'umwiza, akwize mu buzima bw'umuco, akwerekana imbere y'amaso y'abantu, akwerekana imbere y'isi, agutangaze mu izina rya Yesu Kristo, maze nabo abantu bagutangarire, kuko nye n'igitangaza azoba yakoreye ibikomeye muri wewe. Nyemerera wiserane natwe, nyemerera wizere ijambo ico rivuga, wizere gutonesha. Gutoneshwa niki? Nigihe Imana ikurutisha abandi bagenzi bawe, nigihe uvukana n'abandi, nigihe wigana n'abandi, ukagirirwa favere n'Imana, ikagutoranya mu bantu benshi, ikaguha iby'icubahiro, ikaguha iby'ubwiza, ukabona ubuzima bwawe bugenda butera busha imbere, ugatangarira ubuzima ubayemo, kuko nawe n'ubu ushobora gusobanukirwa ibibaye. Nuko hari ijambo rimwe ryavuzwe ku buzima bwawe, nuko umaze gutoneshwa n'uhoraho Imana. Ndatangaje kugira ngo uhoraho Imana gutoneshe mu izina rya Yesu Kristo. Unyumve uri umumama ko ugomba gutoneshwa n'uhoraho Imana. Nimba ufise ikigeragezo mu rugo rwawe, nimba umugabo yaragutaye, nimba urakubitwa, nimba warahebwe, ugiye gutoneshwa n'uhoraho. Niyamara kugutonesha, izina ry'Imana rirashigwa hejuru muri wewe, uzoba ugiriwe neza, uzoba uhawe ivy'ubwiza. Unyemerere wiserane natwe, unyemerere wisera ubwiza bw'Imana, unyemerere wakire gutoneshwa. Nta kindi gishobora gukora atari ukwizera mu mutima wawe. Ijambo riravugwa ukaryumvisha amatwi, ariko ryizeresha uwawe mutima, uve mu mubiri ugerere muri mpemu, kuko ibihishije mu bwiza bw'Imana tubikurura mu bwiza bwayo, biza bisi mwemu. Wewe ugomba kuvyizerera mu mwemu, ugasaba Imana ikabikura mu isi mwemu, ikabizana ukayibonesha amaso yawe, amaboko yawe akabikoraho. Turabashimiye rero. Ndagomba wewe uri kuratwumviriza, niba wicaye mu modoka, nimba wicaye ku ntebe yawe, uri mu kazi, uri muri biro, aho uri hose, urashobora kwizerana natwe ukazamura ibiganza. Nimba hari ikintu kimwe cyo bakirakunaniye guheba cicaha, uragomba kumenya ko nta Mana ishobora gutonesha ubuzima bwawe ubwawe utakubona mu bwiza bwayo. Urashobora gufukama mukabanza ukabwira Imana ngo Mana mbabarira kuri iki kintu cyo tuma ntatoneshwa nawe, ici Imana ikagikuraho. Hanyuma nurangiza gufukama ukihana mu mutima wawe, Imana igiye kugaragaza ivy'ubwiza ku buzima bwawe. Ndashaka aho wicaye, ni wabuhagaze, utwumvirize, uwizerane natwe. Ushobora kumanika ibiganza bimanike, ushobora gufukama ufukame, wicara wicare, uryama uryame, urirurire uko wumva uyowe mu mutima wawe. Ariko iconsi nuko Imana igiye gukora igitangaza aya masaha. Unyemerere wiserane natwe dusenganira isengesho. Turagushimiye Mana yo kwisegwa, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Turasengeye aba mama bagiye bakurikiranye rino jambo, aba papa bari kurikiranye, abasore n'abakobwa bari kurikiranye. Umuntu wese yumvise iri jambo yakire gutoneshwa nawe. Abari barabaye ntabwa, abari barahebwe, imiryango yari yarataye, ab'inshuti zari zarahebye, kubwo gutoneshwa nawe babahindukirire mu izina rya Yesu Kristo. Abari barakuvuyeho nabo bagusubireho, bamenye kuri Imana y'ubwiza, bagaruke mu ruhongore rwawe. Abari baravuye mu kwizera bongere basubire mu kwizera ikijambo ryawe rivuga, ubahindurire ibihe, batoneshwe nawe, bemegwe nawe. Abakozi bawe Mwami bemegwe nawe, batoneshe, kugira ngo ivy'ubwiza bahishura bigira ikimazi mu maso y'abavyumva n'ababikurikirana, kugira ngo ubwiza bwarushizeho gukayangana. Turasengeye uri mu modoka, turasengeye abari mu kazi kabo, turasengeye Mwami Imana umuntu wese atwumvirije, kugira ngo ubuzima bwiwe ubuhindure, yakire gutoneshwa nawe. Uvyumva wese iri jambo Mwami Imana yakira ubwiza bwawe.
bwawe akayangane mu bwisa bwawe. Urakoze, turagushimiye kandi turagukengurukiye, twizeye imirimo n'ibitangaza ugiye kudukorera, ugiye gukorera abantu bakurikiranye ijambo. Dusenze twizeye kandi dusenze muri make ko byinshi biduhera ubunimba basi n'urukundo. Turagushimiye ko witwa Imana nziza kandi Imana yera. Amen. Murakoze mwe mwari kumwe muradukurikirana, mwari kumwe na Prophet Lionel Kwizera. Imana ibahe umugisha. Murashobora kuturondera ku nimero kuri 71 548 547 cyangwa 75 198 401. Imana iguhe umugisha aho uri hose, ikugirire neza, iguhe gutoneshwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen.